turabe joyeux anniversaire joyeux anniversaire. Numwizigirwa nahinduka amasezerano y'ukwari icavuze ni ikinyeganyizo ashwi ijambo ryo ngo arishitse yuguruye na ugara na buvuma. Yeah. So je naravye rero kuca ndabiheba vyose kubera ko corona yaje numva yo bariye shake noba niyimye uwo muneze ndavuga no ifo ko ndyoherwa n'abagenzi banje du celebre dushima Imana ya turyoherwe since Siren Vibes TV. Ndababwije mwese bakunda Siren Vibes, bimwe mukunda ibiganiro bya Siren Vibes. Nkuko mubibona murabona ko uyu munsi ndahantu nijoro, afise inyuma yanje hari abantu benshi bisigura ko ndi mu rubanza. Rero barashaka kwibaza ati Beshabuzi yagiye mu rubanza uruhe? Mu rubanza rwa anniversaire. Ariko nyine anniversaire atari umuntu asanzwe, anniversaire y'umuntu nyine w'umustar. Reka ndamwakire hama byinshi araza kubyivugira d'abord ko Eric yagize fete y'anniversaire. Reka ndamwakire yitwa Mugisha Eric. Nimwamara mucamubona ahantu mu muzi. Nkuko mubibona ko ndi kumwe n'umupapa. Nagira ngo umusore ndahatse. N'umupapa yitwa Mugisha Eric nkuko nabivuze, asanzwe arongoye umugore wa Redemption Voice. Abawuzi barawuzi, batawuzi nabandi bazakava mu buzi mwigirishe. Muge makuru ya ni meza cyane. D'abord joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Mugisha kujina kenga? Bishi cyane. Mbere kuvuga imyaka kweli. Nari sumuso anniversaire antuko umuntu abariko yiziza imyaka runaka yakwije. Bo mwije imyaka myinshi imyaka 30 ans. Nari kwikira ko nanyira kuvuga. Oya ntawe udo yivuga imyaka biragoye. Bamuga ko ndakwivuga ku bakobwa muga no kubahungu ngira vyaraje uvuga imyaka biragoye. Kuba kwije imyaka 30 washaje cyangwa uracari hagati na hagati cyangwa uracari umwana cyangwa uracari muto Jean. Bo kuri bamwe bashaka kuvuga uti washaje, ku bandi uracari muto yo ntwari bwakwize 30 abaguma babimbwira ntwari bwagire 30 ans. So mugabo je numva ndi sabe ahubwo ndi hagati na hagati ndiko ndegereza hagati na hagati sidashika. Umuntu nyene umujene ari bien nyene ya ego umuntu umujene nyene umupapa nyene umwana umwe ego umupapa umujene ungana unge ari marié ya ego Mugisha ni no arongoye Redemption Voice ya kwanza sinabonye bose nga abandi bari he? Abandi ntibaraza amaze gushika babiri, hari abandi bataraza bari mu nyuma kubera ibintu bya le premier mera twaba hari imanza nyinshi baraza kuza ariko ego Mugisha d'abord ubanza tubwire muri make Redemption Voice. Hari abantu bashaka kwimvira abantu ko turamuvuga Mugisha ari umuntu w'umustar turamuzi vraiment turazi Redemption Voice ko yakoze amateka mu myaka iheze, ariko muri iki gihe Redemption Voice iri mu biki? Redemption Voice iriko irakora album igira gatatu, kwanza yarayihejeje na album turi hafi kulansa. Benshi nivyo baratubaza none mugume muduha afite abantu ntibavuga ngo ntitwara mugabo ni mugume muduha kuko ndaziko duheruka kubaha indirimbo nko mu mwaka uheze. Izo ndimbo ni nkerero paraporo ingene abantu baba bikeneye, so tore twumve ko bakora album y'indirimbo zishika ku 9 iri hafi gusohoka. Album izoba iryoshe cyane y'umwotsi yego. Izo ziruta success album ya mbere. Bon kubgacu en fait uduhe promesse uzi neza ko ayo nyene tuzobona antuko abantu baraza album ya mbere ya Redemption Voice amateka yakoze ugira musore ya gatatu. Bon urabona ibintu bya album ya mbere kenshi nama mbona abantu ko artiste benshi batandukanye abashaka kugira ngo ndirimbo za mbere ngo zazi zikomeye gusumbiza kabiri ku bantu ku artiste nka bose. So ni juste yuko niyo contact ya mbere wagiraniye n'abantu kiya kintu bakira ubwa mbere kenshi ntikigera gisa nibikurikira mugabo bidasigura ko iza kabiri saba ziryoshe usumbiza mbere zashobora kuba ziryoshe zizirengeye na kure mugabo ijya contact ni nk'umunsi wa mbere ahuye n'umuntu cyangwa ahuye n'umuntu ukunda ni gusa umuntu mukundana navyo nzi. Okay niba umaze guhura n'umuntu mukundana ujye musa mbere mwahura hari ibintu peut-être wumvise cyangwa hariho feeling cyangwa hariho atmosphere sinzi ari kintu wumvise hari gihe usanga umuzaba bukurikiye
utamukibona minsi yose kandi naho umukunda cyane wamukunze kuruta sinzi ko vyumva ushaka usiga mukunda kuruta mugabe vyabaye umunsi wa mbere ugasanga sivyo bigumye biba so nubwo ati album irarengeye ya mbere iraryoshe no kuruta ya mbere mugabo contact twagize n'abantu ubwa mbere icyo sinopfa kwemeza yuko ari album izoca igisumba muri album ya mbere je mbabare ngenda musubiza inyuma album ya mbere indirimbo yitiriwe album ya mbere y'ugure ntabwa iyo ndirimbo franchement misi ntanageze kuyumva ndavuga Yesu we mva redemption voice abantu bagiye hehe urumva ariko bien sûr ko muko mategura album yindi ako nshaka turirimbire gatoya kuri uyugure ni nawe yayiteye yantreta niwe yayiteye nibaza ko urayizi kwanza je ndayizi ndakugirire refrain refrain gatoya numwisi kigwana hinduka samasezeno giukwari icavuze ni kinyeganyiza ashwi ijambo ryo ngo arishitse yuguruye na ugara na buvuma ya Dajet asundetse ese gusondetse sha reka tugire concert ama ucuzifate concert yose tufate concert yose concert ni yajyari bon concert sino kugira exactement ngo ni ryari reka tugire yo lancement ama igende neza abantu bashaka gukunda indirimbo d'abord ko twakunda kugira concert y'abantu baje bazi indirimbo zacu bazikunda kwemeza concert cibara umunezero vraiment urengeje ndibuka concert ya album ya mbere ya launch ya album ya mbere mwaje CLM n'abantu bamwe barataha barabura ibibanza twizera ko n'ubunye album ya gatatu ari kuzoza ari mwoto chini fire je kugi wanje ico nifuza ntabwo nifuza yuko concert yacu tzoga kwina album igira gatatu izoba ari concert ya hano hato nka CLM ni cifuza ci wanje kora yuko yako twibinde tumaze gukora muri CLM vraiment si benshi babikora natwa si bose so nitwoguma handi redemption ni ikintu kinini si ikintu gitoya fo rero ko gikora ya mu rwego kirimo nyene y'abantu basama album atatu uravyumva nawe no si bose nabo nyene bayafise numva nibaze ko twokura gatoya tukagira concert bayuguruye yakira abantu benshi usumba bake mbere ko tugara kuri anniversaire yawe nshaka kutubwira itandukaniro rya Redemption Voice n'andi ma group ndavuga ma group nyene ya gospel itandukaniro rirahari ari byo bahuriye ko ariko hari n'ibigize umuntu rero ndiko ndavuga itandukaniro ntagira bumva muri sense y'ubwishime ya ntagira bumva muri sense y'ubwishime canke iki ariko ni originalité canke ndavuga anointing ya bamwe n'abandi so Redemption Voice ni group icambere n'abantu no icambere ni groupe yandika neza isama texte meza cyane jewe vraiment icyo ndakizi donc bandika neza haba ni groupe ifisa ama melody meza ivyo nivyo bintu bibiri ngiye muri ubwo buryo nshobora kuvuga hama rero n'amajwi ni meza cyane ubwo wabajije icyo ubona batandukaniye kuko ariho ayandi ma groupe nanye nafisa amajwi meza ashaka kuba aturusha canke ari munsi umugabo cyakintu ushaka kuvuga uti iki ngiye kukidandaza no canje kudandaza iki cyakintu nanje kigutandukanya n'abandi bantu nubwo Redemption Voice yandika neza cyane ikagira n'ama melody meza cyane yeah. Reka tugerukire kuri anniversaire ya Mugisha Eric anniversaire wayiteguriye yego kuri kiwimvire kwitegura anniversaire so nimviriye kwitegura anniversaire kwera yuko imyaka nakwije ni imyaka iryoshe navuze 30 ans nagaharuro ka bien nagaharuro kameze neza je navuze vraiment anniversaire faut pas kwincika hama kandi anniversaire kubisanzwe ni kwera corona yaje ubudane kuyigira ndi kumwe n'umugore wanje n'umwana wanje batari hafi takwa turi kumwe mu gihugu kimwe quelque part so avec igihugu cy'isezerano nyine kiragiye ni igihugu kimwe kiraho avec corona rero byaciye bipfa so je naravye rero kuca ndabiheba vyose kubera ko corona yaje numva yo bariye sheke noba niyimye uwo munezero ndavuga no foko ndyoherwa n'abagenzi banje du celebre dushima Imana ya turyoherwe since ituma navuze anniversaire fo kwira tutabwira abagenzi je shaka kubakira turyoherwe nyene ya je sakabazo en fait ukiturungikira ama invitation ko andukira invitation washize hakana nyene kanyuma ati dress code tegezo kwambara class kweri kiyo shidete yitegeko kwa Mugisha naje ngare nivire ku kazi niruhiye umuntu agaca babreje ko kwambara amakanzu ubo fuko ingorane ubwo wabitoye je mbona uberewe kandi wabiteguye neza frère ni yandi ngene umuntu abakuba avuga ati umugenzi abakobwa ibintu nk'ivyo ntibagori muze murazigendana amabwade makiyaje murayagendana
mutwara ibintu byose bamubifise so niyumviriye kugira kuvuga akantu bambara neza kubera nayo nshaka kubona umunsi mukuru naho utubara wahatari cyane mugambo n'abantu baberewe none numva je munezero nje babegwe bazi umufotographe bafotore nzo bagumane nze ndabaraba mwese munjohere tu je nashaka munjohere kandi mwanjoheye urabona yuko urabona yuko vraiment Siren Vibes vraiment tukora kwiye kutubarira kanoti nyinshi kugereka metse kuko igari berewe reka dushaka ama sponsor ukura ngaho yango mudutereye na sponsor zishatse twandi kike tugire kwa kundi bagira haba duce turagira tubigira so nashaka gusa tubegwe turyoherwe vraiment tuberewe twese nta kindi kintu nane bashaka kunezerwa mbonye abagenzi bacu baberewe naki hama ni waje hari inyuma ugasanga hari nk'umuntu yaje yambaye tufata nk'ipantaro canke yambaye ikabutura swat par exemple uza kuvyumva gute bon uba kwambara neza kwambara ibintu si kuvuga ngo ikabutura canke iki umuntu ashaka kwambara ikabutura mugabo ukana kari ikabutura yiyumviriyeko donc je nashaka cyane c'était kugira une tenue wiyumviriye kubona ko umuntu yiyumviriye ko avuga ati jewe nashatse vraiment kwiyumvira kuruba mbe nigoye rero iyo shaka nkaza nambaye ipantaro mugabo yindi pantaro nziza Zari kwa isa? Uye ni wigoye. Wewe wagize rero aho wavyimviriye ko fete. Wanyumviriye neza avuga ati "Fona mbaraga kanzi." Hari n'undi cyasanga yambaye kabutura mugabo nanyaza yanyumviriye ati kabutura ndayijanishije n'ishati kunuko kandi nabonye umuntu yambaye gutyo. Donc inabonye yanyumviriye gutyo oye vraiment tuka naryohewe cyane. Yeah. Nago uza kubona kumenga yabinegrije. Oye nana gato, oya ntiyabinegrije. N'abantu uretse kwibona nawe tuza kubona uza ati ngo hagarare ndagufilme uko babwiza ko ari bavuze. Okay, hama kuri musi mukuru wa mavuka yawe ndazi ko waronse ama texto menshi happy birthday Mugisha ashaka tubwira umuntu yakwandikiye texto genre ikarutiza abandi. Tubwira ni umugore wa ndaje ndakwika umugore wanje vraiment kandi yakompanyije na cadeau ya bien sana ahubwo ndamushimiye vraiment yamaye cadeau nziza surprise ya bien anyandikira amajambo meza yego ayahe basi ntutubwire ngo 100% mugabo tubwire bazigerageze basi buruho oyi boya utera buruho abantu batararonka abagore bagiriye foro Mugisha oya si vraiment abantu bataronka abagore vraiment je ndabateye intege bagende ndashaka ndakusomeye kuza kuvuga mu ma grande réalisation canke byo bintu byagushikiye byiza mu myaka 30 harimo ko nashikiwe na kwamfise umugore mwumfise so urumva rero nawe yabinyibukije arambwira ico maze mu muryango arambwira uko mfata arambwira ko nkunda so ni just umugore gitangaza vraiment yego vraiment umugore gitangaza nakana kigitangaza rero umukanya ndaye video zako nk'ibintu kandirimbiye yego nawe afise ingabiro nk'iwawe cha umwana wanje jengabira naziwe cengira zirarutizi wanje kogo vraiment nakana karyoshe nakana karyoshe ni heta ubona afise uri kure muravuga ati uyu mwana arafise akana kiri mu tundi ko ndakamubonamo ya umwana wanje araryohera abantu cyane kuko abantu benshi barambwira urazi kaha yitwa kaha ashitse ahantu abantu bose bamenya ko yahashitse donc asinge na dégage umunezero sikaza bo mu comedienne ni ba comedienne kibaho navyonze sinzi ko zobiki mugabo n'umuntu nyene vraiment aryohera abantu Mugisha reka tugushimire nuko ndabashimiye namwe aussi na Siren Vibes kandi happy birthday uzofata na 31 nashaka zo ukiri no vraiment wagembye mbwice sezerano je 31 n'abandi ngaha vraiment ntaye nzofeta ko ntiryoshe igaro cya 30 nico kiryoshe je 31 ariko 31 mushatse kuyingirira ni bon ariko je sizobahamagara ngo muzompamagara kuri 31 nanje nzofeta anniversaire ya 30 ans mwavyumvinye nkaba ntarayikwiza nimuzombwire ngo ndingifete muzomuramfetera nesivyo ni haragera mugabo turakwemereye agataho zoze turagufetera kugeza cyane gose chamuje 30 janye ngo nifetera ubu niyo deal cyane gose Siren Vibes TV.